ikaze karibu kandi ariko turasaba imbabazi ukanya kashoboye kutujana ntibyave kuri twebwe ishyirahamwe Fanarek International yabatumiye muri conference de presse barafise byinshi bagomba kubabwira kuri iyi event yabo bateguye Fanarek event barafise umuvugizi mbega abagafite na secrétaire ibibazo tugerageze kunyarusa kugira ngo dushobore gutumeza ibibazo kubo vyegwa hanyuma dushobore gucungura umwanya kugira ngo dushobore gukora ibikorwa vyihuta karibu kandi BFS DG Mario Double J hamwe n'abashitsi bacu nyene kugira ngo dushobore gukoresha umwanya murabe ikaze turamukije cyambere turashimye ko akanya none tujye cyo kuba mu mwebwe twebwe turi Fanarek International dufite byinshi dukora benshi uri Fanarek avuga ati Fanarek ni giki icyo gisha Fanarek bari giki naho nagiye bakabambwira ngo Fanarek ngo iyo akiri umupira ngo abantu Fanarek ngo ashaka twenga rero Fanarek ni societe ni mu Barundi n'abanyamahanga donc harimo la diaspora uvuga yuko les jeunes baragiye hamwe bariyumvira ati ko hari abajene Barundi akaba n'abajene n'abanyamahanga bari hanze ifo kuzuje hamwe gadushinga ni societe bwira byacu bafasha mu gihugu rero baragiye hamwe bashinga societe to Fanarek badwishinga bacatebe Fanarek ifise mission iyahe donc Fanarek mission yayo icambere ni commerce mu bucuruzi mu gucuruzi harimo byinshi harimo gufasha abakinyi umupira w'amaguru byatera imbere harimo gufasha abaririmbyi batera imbere harimo gufasha ibyinshi harimo kudandaza Fanarek yaraguriye ibigo byayo novuga ama agence hariho agence imwe iri mu Bushinwa iyindi kabe muri Turkey iyindi kabe Dubai yego novuga yuko Fanarek ikikora irahuza nanda z'abarundi n'abanyamahanga rero abajene bari hanze badufasha mu koma contact y'abacuruza bakomakomeye bari hanze kugira ashe kudenda zino hama turino anatureje abajene bari ngaha icyo akora umurundi icifuza kudandaza avuga ati je singi Dubai harangwa gushika ashe muri Fanarek akavuga akeneye ya command twe tumukubandira hanze amatwaye muzanira bishitse tukamurihisha no tumurihisha twamushikaniye nivuga yuko hari abantu bagomba promesse ba visa ba jembe tugenda gute uci muri Fanarek ama visa urayironka rero twarimbiye tuti ko turi Fanarek kugira tugire la sema officielle donc tuje kuvyerekana ku mugaragaro gategura ikintu cyo tuma abarundi bamenya Fanarek cyarico rero twimbiye kugira Fanarek event twabateka dufate equipe nka Kayanza uko ufondatiri wa Fanarek ni Kayanza ni Jean Baptiste ama ni Kayanza ubwo bafite ukadushinge tugire uvetire bose bamenye Fanarek cyarico cyatwimbiye aho twafata Kayanza United na Petite twahuza bakina mu ntumbero yo kucambere abanyakayanza bakunda equipe ya Kayanza United bagomba yuko ko Kayanza United bunye akundisha pina hezi bashagusha abakinyi bagura abandi twavuga ati byo byose abanyagihugu bakeneye kumenya abakinyi Kayanza United yaguze baribo donc bazi bakine babone baryohe gukanya hanza ko umupira hama turapotireka dufata Vitaro ko Vitaro ujya wiravye Kayanza bakira barakundana nuko yuko Vitaro iragura abakinyi muri Kayanza donc na equipe dukundana turavuga tutireka tubahuze bakine abantu barakunda Vitaro bakunda Kayanza yojumba vuzaduge mu Kayanza abanyakayanza rero bisange hanyuma turyoherwe hama turibera tubashe kugira baryoherwe cyane byogenda gute barafata baririmbyi cyane dufite n'umuyimbukira ubu BFS mu Kayanza turavuga nka BFS mu Kayanza benshi babona ko ibiti bakaririmba reka aje mu Kayanza kayimba mubona bazogira gusumba cyo tuyaranje tamondera tumusati kwazoze mu Kayanza kugira avuze abantu baryoherwe donc les fans baryoherwa bavuga ati n'umunyakazi wacu duteteka turamwongera mu cyo kirori turiyumvira n'udagoje na n'umuje na shushe na turavuga ati n'uyifo kwaza nawe yakadufasha ndakiri ku twamwende azaze adufashe muga cyabere mission yacu nuko abanyakayanza baryoherwa dacambere bumva yuko niyo la sema officielle yacu nuko abanyakayanza bumva ko baryohewe bumva ko equipe ya Kayanza ikina kandi n'abakinyi bakayimenya niyo mission yacu nivuga rero ku munsi w'Imana turashaka yuko abanyakayanza baryoherwa hanyuma twerekana Fanarek ikikora kugira bakimenye kugira ko muri ntihenze muri Fanarek hariho na twagira amasumission turakora n'amasoko amwamwe turagira furisi muri fomi donc turafise tondera amasoko tugafurnisa ngo Fanarek iragutse irimo branche menshi ubwo yuko twe mission ya dufise rero ya mbere nuko abakinyi bacu tubateza imbere hanyuma bakamenyekana ko bashoboye hanyuma abanyamahanga nabo yashima akazobagura bakamuha amafaranga
ikindi naco nuko Fanake ifise n'imisiyo ku Dubai ariho turafise evrizo ya Dubai twifuza ko abarimvyi bacu batwara nk'i Dubai bagapresenta igihugu no bakamenyekana tukamenyekana twese twe hanini cyari ico murakoze murakoze nizere ko mwumvise vyinshi mashobora konse utubazo tubitatu mukabaza umwe wese ngaha ko navyumva canke navyakiye kugira ngo rushobore kubandanya n'ibindi kariho kufisa ikibazo nkuzo bariko arakora ibishoboka kugira ngo abantu banezerewe ku buzima bwiza ariko nari ngomba kubaza ikibazo kimwe sinzi ko ikibazo cyanjye nagomba kubaza uno munsi muratubwiye kubyerekeye kino giteramo ariko amaze iminsi avuga amajambo menshi ku bijyanye n'ibitaramo birahagarika ese ntaho bihuriye n'ibipfa iwanyu nimba hari aho bihuriye ntibitoshika ugasanga abantu biteguye kuzoja kuryoherwa ariko hageze akabwira ati igitaramo ntikizoba ugasanga babugariye hagati kuri ico bonya vyaba bipanze gute icyo kibazo yaza yuko twese turi ngaha twumvise ijambo ry'umushikiranganji yashishikirije avuga ko mu buwate hagarizwa n'ibindi twebwe tuvyopinga leta ngo dukore ibintu leta ibuza mugabo sinumvise bavuga ko umupira bihagaritswe twe tugiye mu ntumbero y'umupira tuzoherwa mu mupira nambona umupira kenshi iyo bakinka igitsina c'indiya batamba bakaryoherwa twebwe tuzokora tugiye guca kubiri n'ingingo ya leta murakoze nitwale kuva muri ino magazine nanjye mbanze kubakenza nabashimiye cyane kubera ko twashimikira urwaruka nibaze yuko na diaspora n'umunsi ikirahaguruka kugira ngo ifashe cyangwa ishyigikire kuko bafashe imana ishyigikire urwaruka ruri hano mu gihugu cy'u Burundi biratandukanye cyane n'imyaka ihetse diaspora y'uburundi irafise ukuntu umengo niha agaciro abariko barakorera ibikorwa hano mu Burundi mugabo turiko turabona ko isi igenda irahera muri iki gikorwa cya Semaine na diaspora ko turabona yuko umengo baje bafise inguvu ubushuhe bwo kugira ngo bashigikire impano za hano mu gihugu mbega uno munsi ko bitanguye mwoba mubikije kugira ngo baze baryoshe ibintu byanyu kugira ngo ya match izoze gukurikirana cyane n'akambere hama uno munsi turaza gushira bino bikorwa turanabivuga kugira ngo igihe kizoshika abantu babimenye n'abari mu gihe bashobora kubyumva ko uno munsi abanyabujumbura bakora gikuru si abantu bahariya gusa mbega nibabaza ko kiri ngaho muri abo bari babonye abaribwira ati mbega zoza cyane yaraje kuvuga ko izibereye ntibahuza hama bararaba gusubiramo afishe biragora n'akabazo mushobora kubibaza bibaze ko tukivuga abantu benshi barakoze kugira ngo tuba kizogaruka turashima abandi bari inyuma inama tuzoguma dukora cyane kirabaye kiraretse nakoze murakoze cyane kanmaze gushanya mbwiye igikorwa irihagaze nakubwiye yuko dufise umugambi nuko tarenze yacu twatwaje kubwira abazi kuvuga ibyo Burundi gukora kuko urubyiruko yacu bafise impano twere twagana n'icyo cyo dukora twe twagiye nk'urwaruka dufashanya kuvuga twe après ngaha turafise ubundi rugendo bw'Dubai ko hariho imenga ihanifa izobayo turifuza ko twatwara inzu yacu biragenda ariko twanabo bose bava ngo twanaka canke naka bizovana ingene byumvikanye n'ingene bigenze nibaza ko atari bifesi gusa n'undi dushikirwa bizovana ingene ico gihe chance yo canke byagentunga neza ntagenda neza hama chaka yacu abonye ngo ukiko tumubona kugira ngo bazavaza cyangwa cyangwa byango byanse jene yazo dufise ngango tubavukana nibaza ko ico kibazo ca mbere ukifashishura ico ndagitumije kuri ko waravukana agacishura hama cyambere sinzi ubusa cyambere ubajije ngo none shoye ubajije ngo niwe cyambere cyambere urusi yamashimba yiti rero cyangwa tavuze ni diaspora n'umunsi barijukiye ko twarabonye muri kiri gikorwa cy'Semaine na diaspora hari abadiaspora basanzwe bakora n'abantu bari ngaha mugabo uno munsi biratandukanye no myaka ihetse ariko barashigikira cyane baza kuri kwisi barakunda kubivuga ukuri nabo mayite cyane mu ngiriye ariko mu diaspora kera yashigikira ibindi bihugu no munsi twari dukwiye ku muziki ari nabyo byatumye itera imbere kuko ukabona muri ndimo kamwe muri Tanzania cyangwa mu Rwanda agenda performing wakurikirana neza ugasanga abantu bari muri iyo event barabaya abadiaspora b'abarundi bazunguruka neza ugakiza kumva yuko bari bahaye amafaranga nkana
akagira icyo abasaba akanga akongera uzogenda uri toto moya tukurira byose twitwa $500 mu gihe nawe nyine ayo mahera ashobora kuyamuha akayarya ariko ugasanga barisha umuntu uri mu Rwanda bamutwisa ibintu byinshi yagiye na staff yose ubu Burundi babinanye kandi twari mu photographe rero uno munsi ko mwebwe muje kubikora bari kubitiza kugira ngo ifensi zanyu zironke abantu izina bararyanditse hano mu gihugu naho mutarabahamagara baje gukorera hari ibyo bibazo nari natuye aho dishaka icambere diaspora twebwe ntabwo ko ishiramo yacu ririmo abarundi bari ngaha n'abarundi bari hanze ba diaspora nuvuga ko imaze iyo mbaza mbere bifata imaze imisi ikora yaragute imaze umwaka navuga aba diaspora bumvise babonye nabo tuzadukorana twakora byinshi twatuma ibiduga hanze twabana abatuma ibiduga abandi tukabazanira abandi mabende atuma mashashe kandi nandi muntu uzana umukuza nuko yuko twakora dukoresha ingufu turi ngaha nakojiza ofisari kandi nuvuga yuko muje kudusaba ati utwakene par exemple dushaka gutuma imodoka marki anana twebwe turamiga muri Japan yabiro yacu muri Espariyo udufasha kunuku urumva ko igikorwa cyoroha ko yesi nimba ngaha ubundi arahereye hanya hakuva aho cyo komanda hariye canje kuri internet ibintu ari sur 100% bafise agence hariye cyantafira ivyo bintu nuvuga ico iyo fanarike ndanya isanzwe ikora isanzwe iriko so ngo ibishasha kandi ubunya abatwara ko twaje kugaragara ngo batumenye rero ndafishize ku mugaragaro tugomba ko twe dukore bimwe n'abantu benshi handi baduhurumbire burya hari abantu benshi bipfuza gukora ibintu bwabo batabona inzira yo gucamo akaroro kamwe washaka kufisa amafaranga ukaba muri impuzu ukabona bifese yambaye neza ukabona bifese yambaye impuzu kwanje kubera iki we ntumenya magaze impuzu ino yariyo twe rero nka Fana National abo bari hanze badufasha korosha ibintu bya muzino kweva hanze isanzwe ikora isanzwe iriho izobandanya kandi akomeje yuko ubu twatanguye ubu tusuba ngo tugiye mukanda gusanga ukayanza natinde ngo ntabwo bitaroya hano ndikuba byinshi turafise societe ushaka gushinga mukayanza izohingukira ejo cyose mu hitwa kubera nitagihingura mugabo turafise societe vuba cyane twubaka duhingure ikintu kidahingwa hanze ino idahingura twatanga procedure neza ko ibyo muzibona muri sizoza nubwo twagiye hamwe muri atari diaspora bima ubunya atandukanye bakera ubarazi no kwa kwaje group ubona ko bakoze ikintu kiboneka ubu rero twe nka Fanarike National tugiye hamwe twese kuko twako bajene boza muri Fanarike n'abindi kandi badushira ibubu hamwe turimo twese birashoboka dushinga ubu hamwe umenye hamwe ubushobozi hamwe icyo nashoboye mugenzi wawe mugenda ishobore hama abari hanze n'undi bihugu nabo tari kumwe bavyumva batwibunge bwa twagure akarere hama nikorera hamwe neza ko ibibazo byavugana abakiremo ariko nafise umugambi mu buzima ngo ntakibazo n'agaciriyemo akabazo kandi nashaka mukishura uko nyene mugasigatire neza ariko kandi nakabazo kacigasa nk'agatumbira ku baririmbyi n'aba DJ baryoshe muziki no musi DJ Mario n'umuntu ushobora gukora show wenyine abantu kandi bakaza kuko bimwe mu bantu bishiriye kuzi muziki ndundi ushobora guhera mu gatondo kugaca kuzi ndundi gusa biboneka ko DJs back Reface muri rimwe no gatamuka ngaha kandi kikurikira Double J nawe nyene ni kiti nari navuze nti mwoba mubifashishije kugira ngo ibintu byanyu biduruge na company iteye iduga abantu bayimenye ati ko bazanye n'abasanyi bacu baturashigikira ko hari umuntu ashobora kwambara ikintu cyangwa kumwikira kubera kibonanye umuntu ku Reface ico cyambaza ni mwari yumviriye n'agafaranga k'abaririmba canke Double J Reface na Mari ibya bindi nyene tubama tuvuga ni mu Burundi ziwe ndogo iri ndani ishaka kandi mu cyisho rero nari yumviriye ko agafaranga kandi neza canke bikakanye gashobora guhera mu muntu nibaza yuko Reface uyageze mwese baratahura bavuze ko muri yenda ahagutse gusakurikira icambere Reface mu kayanza akuka mu kayanza nibaza ko nanyiro kwishima ko ikintu ciza ahavuka ntamuvugiye kandi baza yuko ari nzemera kuza twakorana icambere no muhira no nyumbani umuntu twikora ko asubira tumuhaye umurengera uya nawe nyine aterera ubwintu bigoye twe twakoko dushoboye nakashasha twashoboye tugashinga ubu hamwe hama tukwira ku kintu gikomeye cyane ubu Double J nawe nyine ubise Fanarike niyo abajene donke niyo nakiri batwajene wacyara mujene ndibata yadakore gushikira abajene munezero ataratubabuka igitega canka handi abonye mu Kayanza batire byose ko abajene reka nanyi ngira ico mvuze bya ndashikire ndaca bwa ngo nkeneye umurengera nkeneye ko banyubakirangira yani n'utwanda mu house ati
ubwanzi oya mugavuga ati jewe uko nshikunda abajene kandi mu migambi yari myiza reka ndashikire rero twavuganye neza kandi baza ko atagoye ubundi kandi genda kinashimira kandi akengurukira kuba natwemereye kuri nta ntawidoga muri bo natwe twidoga gusa icyo mvuga se kindi iyi fanareke ni mudufashe ko mwe mushika kure mudufashe kugira imenyekane kwisi yose kugira ngo bamenye fanareke cyari cyo burya sinabagiye kuvuga n'ibindi bintu ora iyi nzoga yenya indi fanareke yifuza mu Burundi rero ko nk'ibi byose niho baje fanareke nuvuga iyinya turayidandaza turayicuruza muri fanareke abayikeneye ubuze fanareke bakayironka igiciro cyiza nta ngorane nuko dukora byinshi mudamenya buke kimwe icyo dukora mugasho ntumira abantu mwe mwaje ngaha mwaje tukakora igikorwa abantu bamenye yuko legend bagiye hamwe bakora ikintu nka bene ikinya bakwiye gushikirwa kugira twagura isi tutembere hazogera mwebwe zo bati regionaliste buduherekeze tugiyana na usange igihugu batembere namwe batera imbere je nibaza yuko mucyo kwishura uzaye tubwira kiriku mwene wawe uko imeze ndabaramukije kwanza mwese nongera ndabashimira ukuntu twitabiriye bamureka kugumana ijambo bifashe umusoro w'iminsi mikoro hanyuma maze kwigana kuri bavuga ndabaramukije nkuko namejeje kubivuga ndishimye cyane kubabona ngaha kuri uno mugoroba mwakoze cyane kuza kudushyigikira muri kino gikorwa hama nkuko mwari mwabajije kucerekeye mutoyi wacu Kiriku Akili je nibaza ko ibikorwa turimo si ibi byonyine urumva hari ibikorwa byinshi turimo byabaye ngombwa ko twigabura kugira byose bishobore gukorwa neza tubandanye turyohera abanyagihugu nkuko tubikora rero sasa Kiriku yafatiriwe n'ayandi mabanga byabaye ngombwa ko ari je ndamuserukira murakoze cyane nta kindi kibazo nshaka kumenya ko iki mwadutumye ko hasigaye igihe gito kugira ngo bishike eske umuntu ari n'ubujumba yari yifuza kuhashika kandi byasaye ko arondera agafaranga kiwe hakiri kare akakabira ngo atumenye nzogende abimenye hakiri kare no kumuba mwagize mwateke kumumenyesha eske kuri aba bantu bobo mubabwira iki batazoba bahari kandi bari 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 no kuntu mubabwira muteke Asanja kandi no kubaririmbyi nabo batubwiye ndetse biteguye ngo ababakurikirana bumve yuko abaririmbyi babo babitegure no kwabamenyereye bazoze bari benshi cyambere no kwishura hari ikintu mukwiye kumenya n'ikimwe twe umugambi wacu subwa igiteramo kwazi ko ibitego byahagaritse twe umugambi wacu ni match ni umupira twebwe hanini twashyize imbere umupira abarinzi twadunganye kugira ujya muri umupira utaraba babe barateramisha abaje kuraba umupira bisigura yuko abasani bacu icambere woshima nuko bemeye kuza uko ubunya bazi ko minisitiri yavuze yuko byahagaritse rero yumvise tuvuze ngo biteramo umenga tugiye kugira ibiteramo ubwira ibyo bahagaritse twe tugiye umupira ni Kayanza na Bitaro bivuga match izokino rero abaririmbyi kuko harimo uririmbyi aba iwacu n'abandi baduge batramishe abakinyi abafana kugira baryoherwe nivuga yuko nibaza yuko mutahura neza igikorwa ca fanareke hanyuma muri kuririmba bacavuga bazashisha mwavugana fanareke imigambi yayo ego sinzi namwe ko ndabishuye je nanyuzwe kabisa kuri ico asaba ko ijambo rya Bifes nawe ko yatageze muri conference atabwiye abari baradukurikirana abahamagariye hano cyangwa kafatijya nawe nyene yiteguriye uwo munsi kandi no ko bamumenyereye mu bindi bintu ndashaka kuvuga yego Yesu ashimwe cyane amen tumuvuge amen amen asaba
Assalamu alaikum kwa Islam. Alaikum salam. Sala ariko ari ariko arafakinga jenzi ko tarabimizi. So jewe ambwiye ngo ngira icyo ngenda mvuze ariko ntacyo yambajije. Urumva abandi baba bajije mugaje ntacyo mwambajije. Simeza ngo menye ngo mbere canke ngo mpereze he. Gusa canzanye ndakizi ko ari igikorwa kimwe kijanye na match izobera mu Kayanza. Nkuko yagiye kuvuga avyumvise ko twebwe turi nka check sound. Urumva nitugire muri show. Uvyumve neza tugiye muri show. Tugiye muri check sound. Mbere yuko abakinyi bitegura natwe tuzaba turiko turacheckinga sound twumviriza ko ibintu biza kugenda neza. Hama igikurikira naco nabonye bafise n'ibinyobwa bariko baramamaza ngaha. Rero nta business nimwe idakenera visibility. Kuba wahamagaye zino media ngaha ukaba wanatwituye je na Double J na kire. Hari iki kinyobwa kirakeneye kumenyekana babafana bacu bagakira. Uya nawo duha akazi naco byo dutwara. Naco byo dutwara kubera natwe twumva ari Diamond agiserukira ngaha twibure. Kubera ko turabimenyereye ivya hano. Urumva? Rero ngaha naho nkakonganye na gogo ya mahe. Kome mwana duhamagaye hariya. Twaraborohereje. Rero twavyoroheje namwe muze muratworohereza. Patriotisme nyene ije imbere gusumba, sivyo? Alan yavuze yuko ngaha aba etranger baje ngaha babaha n'amahera daharurika. Bonyene na calculatrice ciyako kumeneka kubera ibiharuro byinshi. Mugabo hano ugasanga ari bisanga. Sinibuvuge ngo baduha amahera make mu bwube neza ntimundabibitsura. Ariko twarenze tuvyemera nuko twumvikanye. Mugabo natwebwe twarashizemo n'akaranga mutima ko dusanzwe turabo ngaha kandi nkaje yuko sanzwe mvukana hajya na support irimo. Mugabo muri no mwanya mu vyumve neza yuko iki kintu ndiko ndavuga mu gishimangire ko nk'aba journalist mu vyumve yuko ibintu byinshi ndamaze kubona ama societe menshi usanga aserukirwa n'abaririmbyi bo hanze. Ibintu biraduteza urubwa vraiment. Kwera ucumengo twebwe ucumengo nta nico tumaze ucumengo twe ntituririmba turabamekanisha. Urumva? So jewe ikintu najeje kuvuga uriya musore je sinzigera mpinduka kujya nyene wambonye ikintu kizohinduka n'ubwanwa bwonyene. Umuziki ndirimba ni wawundi nyene bampamagaye bazi ko ari jewe nyene. Nta kintu rero kirenze nzobereka atari bige nyene banzi ko uretse ko peut-être ko fisi ndirimbo nshasha ntaraperforminga bayitegurira rero ku munsi wa Mungu habonetse ako kanya bazoryoherwa. Mwakoze kandi kuza gushigikira kino gikorwa mwakoze. Nakindi kibazo ndeba. Murabe ikaze rero kuri stade Gatwaro mu Kayanza. Kwinjira 10,000, 5,000, 3,000 umuziki ushushe wa DJ Mario, Double J, Kiriku na Bface. Nizere yuko twakoranye neza turabashimiye. Ndabaramukije je nitwa DJ Mario aka The Terrorist, The Terroringa, The Vibe Master. Ndashimye cyane kubona mwashoboye kwitabira ino press conference. Ikintu nyamukuru cyabazanye ngaha uko tubabwira yuko dimanche ku munsi wa Mungu tuzoba turi mu Kayanza. Tuzoba twawe n'ishirahamwe rya Fanalek ku rukino rwa match ya Vitalo na Kayanza. Ukuvuga ko ibintu bizoba biryoshye cyane. Turabasavye gusa abantu bari mu Kayanza canke abantu bari Bujumbura yuko twohurira kuri stade Gatwaro turi benshi turyoherwe. Ni jewe zo ndi kuri mix. Murazi yuko ibintu byanje situwagishondongo nta shontoya ntanga je ndinze ndubuga mbanduze babantu bose mu Kayanza barabanyandikira kuri Facebook ku ma Instagram ndabwiye rero duhure kuri stade ni dimanche z'abarundi gusa ni ndundi na nyamahanga dukwiriye hajya ni ndundi ijana kwijana kandi murazi yuko umukreateur w'indundi ni jewe DJ Mario. Nishike rero mu Kayanza muzoze muri benshi ndabakunda cyane. Nawe uri mushaka kuvuga? Dushobora kubabwira ibya Fanalek Entertainment na Fanalek Event ni itariki 8. Itariki 8 mu kwezi nyene. Nizere ko bizoba bimeze neza. Asante sana ku bakunzi b'inkino. Nizere ko ibintu baraba bironse kugira bamenye ati ibintu birashushe mu Kayanza. Murakoze. Naba muzoba